WARUBIZI. Kaze mu kiganiro cacu WARUBIZI, bantu b'Imana kaze cane, ndabagumbiriye mwese abantu murabe ikiganiro WARUBIZI, ariko nashaka mfate kano kanya nshimire abakunzi ba WARUBIZI, umuryango munini kandi uguma waguka, abantu muri kumuraraba ikiganiro WARUBIZI. Mana yanje mvuga iki, abantu mwaravye ikiganiro ca famiye Kazungu na Emerine, nukuri twararonse ama feedback menshi, twararonse intahe. Ikintu cantangaje nuko hari umuntu wo muri Namibia yanyandikiye arambwira ati dada ndagushimiye ku biganiro, arampa n'intahe, umunsi umwe nzoza ndayisome ngaha. Nukuri ndashima abantu bo mu Rwanda, i Kigali, abantu basigaye badukurikirana, Ottawa, Montreal, Canada. Vraiment Imana ibahezagire, ndabaramukije kandi nukuri Imana itwemereye nukuri vuba gose tuzoza. Kandi hari abantu baguma bambaza ngo eske dada gute twoshinga intahe, gute twobonana, ariko nukuri technology yarabaye nini, murashobora kutwandikira cane kandi turashobora kugira na Zoom canke tukagira twovugana ingene tubikora. Ariko nukuri mbaye ndabashimira abantu bose baraba ikiganiro WARUBIZI, n'abantu basharinga bakagira commentaire, bakagira subscribe. WARUBIZI ni umuryango munini uri kuraguka, ndabashimiye. Rero nashaka kandi mubandanye musharinga, please bwira umugenzi wawe abwire mugenzi wiwe kugira ikiganiro WARUBIZI kirabwe n'abantu benshi, kuko intahe zose turonka tubwirwa yuko bahawe link n'abagenzi babo. Rero turabashimiye abantu bose muhora mudukurikirana kandi mukanasharinga link ya WARUBIZI. Bitabagoye genda wandike ngo WARUBIZI hashtag, kugira iyo ako ga hashtag kerekana yuko umuntu agaklitseko uwundi muntu aca agenda straight kuri link ya WARUBIZI. Rero n'umunsi nagiriwe ibakwe ryo kuronka abashitsi biteka. Abashitsi nukuri bavuye kure, n'abashitsi narindindiranye igishika, twari twarabiteguye kenshi, tumaze imisi tubitegura. Vraiment nagira ndabashimire, muraza kubaraba, ariko nagomba ndabaha umwanya gatonya kugira mugende mugire subscribe, you share and comment hasi mu kiganiro. Imana ibahezagire, ndabakunda. WARUBIZI, WARUBIZI, kaze mu kiganiro cacu. Murakoze cyane. Ndabashimiye kwitaba ubutumire bw'uno munsi. Imisi yose yuko dutangura ikiganiro twama dutangura dusenga. Nashaka mudusengere, sinzi ushaka gusenga karibu, sintora. Murakoze cyane. Yego. Kadusenga. Imana turagukengurukiye mwami wacu Yesu, uduhaye umwanya mwiza nk'uyu wo kuvuga ibyo wadukoreye. Turaguhaye ikaze ngo kwarane natwe, message yawe itangwe kandi izifashe abantu bose bazoyumviriza, igira ikihindura mu kuboko kwabo. Ni muri rya zina ry'ububasha dusenze Yesu Kristo, amen. Amen. Karibu mu kiganiro cacu. Rero nashaka mutangure mwidondora. Murakoze cyane. Nje nitwa Pierre Claver Mpayimana. Ego ndanezerewe kuba hano, kandi nditeze kuvuga ibyo Imana yadukoreye. Amen. Sashimwe cyane. Amen. Nanje ku mazina nitwa Shimirimana Eduige. Nkaba ndumutambukanyi wa Pierre. Tukaba dufise ikibondo
dufise umwana umwe Imana yaduhezagije isabahezagire. Amen. Nashaka mbwire abantu badukurikiranye abakurikirana ikiganiro wari ubizi, uyu muryango ni umuryango Imana yahezagiye. Je nabamenye muri septembre 2022 ndibaza. Nabumvise ahantu muri ko murashinga intahe ahantu twari twahuriye. Nukuri Imana irakora kandi Imana irishura. N'umuryango baraza kuvyivugira ariko n'umuryango umaze imyaka 9, mumaze imyaka 9 mwubatse, ariko muri iyo myaka 9 harimo urugendo, ntimwari bwaronka umwana. Aho hantu twahuriye mwari ko muradushingira intahe mutubwira ingene bimeze, ariko ndashima Imana yuko amateka yahindutse. Ni Imana ihindura amateka. Rero karibu mu kiganiro, mu bakunzi ba Warubizi, tuganire tuvuge ubukuru bw'Imana. Nashaka dutangure, hajya mwamenyanye gute? Imana ishimwe cyane. Amen. Haze imyaka 13 tumenyanye. Twamenyanye mu kwezi kwa 2011. Ego hari mu kwezi kwa 2 nari mu rubanza kwa mariage ya mukuru wa madame. Yari yantumiye mama kubiko nari nsanzwe nkora kina masaba marche zo gufata amasanamu. Hama mu gihe ndiko ndafata amasanamu niho twahuye. Ngo kandi uwo mukuru we niwe yabaye kumbura ikiraro kugira ngo ndamumenye. Imana yacishije muri izo nzira. Namavuga ati byukuri aho Imana nta muntu n'umwe Imana igusanga uri ku gikorwa kugira ngo guhezagire. Dusomye muri Bibiliya nta n'umwe Imana yagiye isanga yicaye ngo imukoreshe. Igihe cyose umuntu ari kuri gikorwa Imana ishaka kumucira inzira kugira ngo yishurwe muri ibi na biriya. Rero natwe nanje nari mu kundafata amasanamu hama ndamubona. Hama bivanye nuko ne nasenze. Imana irashinzira hama yego hagira nagiye twubaka. Yego. Muratubwiye ngo mwari mwasenze, mwarasengera umufasha, mwari mwarabisabye Imana cyane. Yego. Jewe igihe nari muri ndibaza mu mwaka w'10, mu gihe cyose umuntu w'umukristo asoma ijambo ry'Imana ariyumvira kuri kazoza kiwe. Ndibuka ko hari igitabo nigeze gusoma kivuga ngo kurongwa na mpwemu w'Imana mu buzima bwose n'ibyo kubaka urugo birimo. Rero nena uwo muntu kuvuga butumwa cyangwa umwanditsi yavuze ati by'ukuri hariho umuntu umwe mushobora kubana mugashima Imana. Iyo ugize ngo muhushe, yavuze mu Gifaransa kivuga ngo Dieu ne sera pas honoré par un mariage raté. Rero muri jewe narumva ko ntohusha ikintu cyitwa mariage bisaba ko umuntu abisengera. Rero turabisengera. Ndibuka nari muri groupe publique aho nize kuri Stade Tanganyika. Nabo twa dusangiye ibikorwa tugasengera hamwe tugira umutwaro umwe wese kuko n'urugendo rw'ubuzima. Rero mu gusenga Imana umunsi umwe irashinzira. Nibuka ko hari mu Burundi Gitegana nagiye muri iyo mariage niho twahuriye. Rero hama urugendo ruratanguye nera batugeze hano. Amen. Eduige nawe tubwire uwo munsi waramubonye aje muri mariage? Ego. Naramubonye ariko sinari ndamuzi. Ryari rya mbere ndamubona kuko urabona mu manza haza abantu benshi, harabo wari umaze kubona wari usanzwe uzi, hari n'abakobera bashasha. Ariko uwo munsi je yambereye mushasha ntawe narinzi. Ariko mukuru wanje yatubwira amakuru y'abantu bigana ku ishure. Urumva ndamenya ko ari umwe mu bo bigana kuko ico gihe yaraje ashikira muhira turamwakira mu bandi bashitsi. Ego ariko nanje naje ico gusengera umufasha cari kiri muri jewe kuko hari ahantu umuntu agera akavuga ati ko biri kose harageze ko nsenga Imana nihagera
nzohure n'uwanje by'ukuri. Yego naje nari naramusengeye, abantu dusenga gutandukanye. Hariho ushobora gusengera ukavuga ibigaragara ati je ndashaka mugufi, ndashaka muremure. Ariko je gusa kubijanye n'ivyo ndibuka ikintu kimwe ntari naripfuje, nasaba Imana naravuga ati Mana jewe umugabo tuzokubakana ndifuza umugabo asumba mu myaka. Narumva ko muri jewe narumva ko nifuza kubakana n'umuntu tungana. Vyari muri mwe uko nyene nkumva ko arico nifuza, nkavuga ati n'imiburiburi Mana je uzompa umugabo asumbye n'imiburiburi imyaka 5. Ego kandi Imana yaramumpaye azariwe nsanga arayinsumbya no kuduka hejuru. Ico onye ndagishimira Imana kuko cyari kimwe mu byifuzo byanje. Ariko hamwe n'ibyo by'ukuri umuntu arasenga kugira ngo azobane n'umuntu by'ukuri bazoshobora kubana mu bikomeye, mu byoroshe, kuko hariho umuntu ushobora kubana ugasanga by'ukuri ugeze ahantu ho kwicuza kavuga ati by'ukuri nari nasenze canke narahurudutse, ariko by'ukuri yambereye we ugeze ngo urabe ibihe twaciyemwo. By'ukuri ntibaza ko atawundi nta wundi. Ndashima Imana rero kubwiwe yariwe, kandi gushika n'ubu ndacashimira Imana. Amen. Nashaka uravuze ngo mu bihe twaciyemo, nashaka mudusangize. Abantu barumva yuko mumaze imyaka 9 ariko bebe amaze igihe kingana iki? Amezi 2. Nashaka mudusangize uko rugendo. Bega igihe mwinjira mu rugo mwari mufitse izihe? Abantu iyo bagiye kubaka baba bafise baba biteze uruvyaro, mbega iyo bidashobotse mwebwe igihe mwagenda kubaka, iyo igihe mwubaka mwari mufise izihe expectation? Igihe vyahinduka vyagenze gute? Ego kazi. Murakoze cyane. Ubwa mbere twagize fiancé y'imyaka 3. Ego hama turasenga Imana iratanga provision. Turagira mariage, kandi by'ukuri twabonye kugira neza ku Imana kuko twafashe ingingo kugira mariage. Niho yakora, je nta kazi bwaronke ko umuntu ashobora kuronka revenu ku kwezi, kuko ibikorwa nakora byari ibikorwa navuga saisonnier, umuntu agira ama reportage. Kandi mugo kandi byarabaye umugisha kuko umuntu mu mahera make yaronka twariteguye. Twarasengera hamwe, tugasengera urugendo rwacu. Hama iyo umuntu agomba kugira ngo yubake urugo arazaregeranya. Ndi ku munsi tugenda kwa pasteur tumubwira ko tumubwira mariage, twamubwira itariki y'urubanza. Mbona aratangaye. Ego hama tumaze gufata ingingo, ndibaza twagiye kwa pasteur mu kwezi kwa 2. Zari tariki 10, munsi Bujumbura hagwa imvura nyinshi mu 2014 muri février. Ujya munsi no twagiye kwa pasteur, nibwa ko haize iminsi mikeyi naciye ndonka akazi. Naciye ntangura akazi mu kwa 3, urubanza ruba bimeze neza ata kibazo na kimwe. Ataruhagarara ngo uburyo buva hehe, byose bigenda neza. Ni imwe mu byo uhora yadukoreye mu ntango kugira ngo tubone by'ukuri ko urugendo uhora ari kumwe natwe. Kuko ntitwamurama imbere y'abantu ngo tuza kugura abantu ngo amahera ava hehe, ariko uhora yatanze provision. Rero twinjiye mu rugo, évidemment umuntu wese aba yiteze ko azohaba ari ikibondo. Nta muntu n'umwe agenda kugira mariage atiteze ikibondo, ariko siko byaciye bigenda. Kuko umwana twamuronse mu kwezi kwa 11, itariki 6 umwaka weze mu 2023, no kuvuga haheze imyaka 9 twiteze ikibondo. Rero ntibyari byoroshe kuko umuntu abonye abandi bagiriye rimwe mariage, aronse umwana wa mbere, wa kabiri, kumbura abane twashigikiye mu manza mubera pare canke marraine, kazobona nguwo wa mbere wa kabiri ntiba byoroshe.
ariko uhora haradusanga by'ukuri muri urwo rugendo. Ni urugendo bikiye umunsi wa mbere umuntu yabaza ati ntaco ni ingendo, kuko ico gihe Sheri yakorera ruguru agafata ingendo, umuntu akashibaza ni kumbure yafashe ingendo yibungenze, ico gituma byagenze uko. Ariko bimaze kuba rimwe kabiri gatatu umuntu aravuga ati kameme hari ikintu kanaka ico kibazo. Mugabo kandi kubwo gusenga kubumwe, kuko igihe umuntu ari mu ngoro y'Imana imbere y'abakozi b'Imana n'ishengero aravuga ko nzomwihanganira muri byose. Rero hari igihe umuntu aguma yimbira ko ari byiza gusa umuntu ashobora guhura nabyo mu rugo, ubwo hashobora kuba n'ibibi. Yandahira umuntu yemera imbere y'ishengero n'imbere y'abakozi b'Imana n'imbere y'Imana niyo atereza kugira ngo agumane. Rero Imana yadushoboje. Naho bitari byoroshe ku umwana wa mbere wa kabiri, ego turakomera, turihangana, gushika naho Imana yatwishuye. Turabona by'ukuri ko Imana yahinduye ubuzima bwacu. Igikuba c'Imana mu buzima bwacu cakoretse, ariko kandi n'igikorwa Imana yadukoreye bivanye n'uko abantu badusikije amasengesho. Imana iradukura mu mubabaro twari turimo. Amen, amen. Eduige aratubwiye ati ntivyari vyoroshe kubura umwana wa mbere wa kabiri. Nashaka utubwire ucinjira mu rugo bigitangura, ni mbega wiyumva gute? Nashaka udutware muri urwo rugendo. By'ukuri rwari urugendo rutoroshe, uko iminsi yiyongera ko niko umuntu yagenda abona ko bitariko biroroha. Kuko mu ntango ndibuka ko nkuko yabivuze, tukigira mariage narakorera ruguru nkava i Bujumbura nkaduga, kuko nari umu infirmiere ahantu banyafekta ahantu mu misozi. Vyasaba ko nururutse imodoka mfatana moto nkagenda nk'urugendo rw'iminota 30 ndi kuri moto. Urumva ntabwo byari vyoroshe ufise n'inda. Ariko ndibuka ko ngiheza secondaire, Sheri twahuye ndi muri secondaire nabagiye guheza université. Ndibuka ko hageze igihe ncambanza nyene guja mu kazi, mugabo ico gihe maze kubona bitariko biranyorohereza, naciye mpagarika kuja ku kazi. Tumaze kubura umwana wa mbere ca ndavuga ati ko biri kose kano kazi reka ndagahagarike, ca ndasubira ku ishuri, ca ndabandanya kwiga, kuko n'ubundi narabona ko imbere yanje ngifise amashuri yo kubandanya nubwo byari uko. Ca mvuga ati ko biri kose reka mbanze ivyo gukora ndabihagarike, kuko nawe yaze yamaze gutangura gukora kandi twari tumeze neza. Ndavuga ati ko biri kose reka mpagarike ivyo gukora nsubire ku ishuri, hama kumburi ikindi gihe Imana niyaduhezagira nkasubira kwibungenga. Ku ishuri ni hafi, ntabwo ndoba ndiko ndafata za ngendo, bizoheza bigende neza. Umuntu abona yuko urumva inda ya mbere ivuyemwo womenga nibisanzwe, kuko twabonye n'abandi bibashikira hama bagasubira bakaronka. Nuko rero ariko jewe siko byagenze, ntibyoroshe. Inda zagiye zikurikira ntabwo vyagiye byoroha na gato, kuko na rya shuri nariko ndiga uko ntwaye inda naca mbanza ngahagarika kwiga. Ntivyakunda kumbandanya kuja ku ishuri, nkaca nguma muhira nkaryama. Urumva ko ari ukuryama gusa, ngira ngo nta mazi yo kunywa barayanzanira, n'abafise amagara atameze neza, hamwe no kuvuga ati reka ngerageze ndabe ko ntoruha hanyuma bigende neza. Ego ku ishuri nkaca mpagarika. Nari wa muntu namasigara igihe cyose, namasigara inyuma y'abandi, kuko narahagarika kumbure nza ati tugiye kuronka ikibondo, mu nyuma bikanka nkaca nsubira ku ishuri, bakaca bansubiza. Hari ngehe urumva hari muri université kenshi twahereza ku ma stage, wasanga nk'amezi hanyuma twaba turiko turagira ama stage mu ma hôpital,
rero je n'amandi wa muntu usigara muri stage abandi baragiye nyine baruhutse ariko Imana ikangirira neza nkayaheza ya stage bakagaruka ku ishuri tukabandanya tugasubira tugatangurana umwaka mugabo n'umwaka ukurikira nkisanga nasuye muri vya bindi nyene urumva ntabwo byari byoroshe nyene ubwo buzima n'ishuri kujanisha ntabwo byari byoroshe no mu mubiri urumva ntabwo byari byoroshe amagara umubiri wararuha rero hajya no kuruha ugasanga warushe mugabo nta kintu ukuyemwo birababaza gusumba hari igihe uvuga ati nubwo narushe ntaco ndaronsa umwana inyuma ya wa mubabaro ukavuga ati haravuyemo ikintu ciza c'umunezero by'ukuri ntabwo byari byoroshe ariko biraba rimwe kabiri gatatu twarinze tuza ngaha nyene nkiri muri ubwo buzima kuko nari nkija ku ishuri ego ku buryo n'abantu twiganye ubu unye barabonye mfise umwana kiraba igitangaza bavuga ati Eduige wa muntu mw'ishure vyama bimeze uko unye yararonse umwana ego ariko kuja mu bitaro umuntu akaja mu bitaro hamwe na jewe ubwanje hagira ahantu mbona ati by'ukuri na jewe sinzi ko ntaha burya sinzi abantu bagenda bahura n'ibibazo byo kugira amafausse couche nibaza ko bitabagendekera co kimwe hari habo umenga biroroha hari n'abandi umenga birakomeye rero byaba ibintu bikomeye cyane Bega muri ico gihe nyene ko narigeze kumva utubwira yuko waja no muri blog wayigiri yari muri Afrika canke yari ngaha hose haba muri Afrika haba muri Amerika hose naragiye muri blog kuko hariho ukuntu vyageranye naho vyamaze kwanka mugabo hakagera kuri etape byabise bibura ibise bikabura mugabo fausse couche iza iri en cours en fait fausse couche yatanguye mugabo bikahagarara hakagera igihe rero nanje ubuzima bwanje buja muri danger rero kugira ngo basove urumva ivyo umwana byo byarangiye ariko kugira ngo bavuga ati reka turabe ko twakiza amagara y'umuvyeyi ikaciba block ugasanga nyine na urgence hari amasenyema hari biki bikagenda uko nashaka mbaze muri ico gihe ari igihe cyane cyane mu mico yacu abarundi ari igihe society kuremera kire ego hariho abashaka kugufasha ariko hariho na babandi wumva yuko bikuremereye mbega muri ico gihe naho wowe uri mw'ishengero nk'umuryango mwavyitwayemwo gute? Okay, icambere icyadushoboje kugira ngo dushobore kumara kino gihe turi sude nuko twumva ibyadushikiye twafata ko byadushikiye twese hari igihe ikibazo nk'icyo kihabaye hacabaho gutana kw'ibirake byavuye kuri wewe n'ibiki byabaye mu miryango yanyu ibyo ntibyigeze biba iwacu harabaho gutahurana ubwa mbere ko ni urugamba turiko turagwana rwateye umuryango tuza kurwanira hamwe icyo ni cyambere kuba umwe kwabaye urufunguruzo rukomeye icya kabiri naco evidama n'ijambo ry'Imana ego kuko ni urugendo umuntu aba atanguye yubatse urugo rwiwe ntubuzi ibizoba hari abo kumbure bagira mariage ukamenga n'inda yifatiye esamiye imbere y'umuryango canke yinyoye mu mazi ego ariko n'abandi abana bakaza birukanga umwe babiri batatu bane aho twese ko byagenze icya kabiri ni ijambo ry'Imana icya gatatu naco imiryango yaradushigikiye ego imiryango yaradushigikiye ari umuryango wanje ari umuryango nakuyemo umugeni baradushigikiye cyane nta muntu yigeze atubwira ngo mwana nibiki uwo muntu wazanye mu rugo ayo majambo ntayigeze haba amen ahubwo abantu
bo hanze baragira umutwaro kuturusha ukumva menga uko batubwiye bigomba kuturemera. Aho nasengera abana kenshi ntibama babazana mu rusengero, hari n'ibibaza ko tuba dufise abana kuko babona turi mu kibano ataruhagarara dutuje tutekereje ata kibazo na kimwe, kuko Imana yaraduhaye amahoro mu mutima. Mugabo kandi byarashika umuntu akumva ko by'ukuri ni urugamba rutoroshe, ni urugamba rutoroshe, na cyane cyane ko nk'iyo tugeze ngo tubure ikibondo umubiri warababara, yego umubiri warababara n'umutima ukababara, yego ariko kandi uhoraho niwe avura imitima. Abaganga baravura umubiri, umuntu agira inkomezi nk'izo yahorana, hama Imana igakora igikorwa cayo co guherekeza aba bahuye n'ibibazo. Yego ibyo byaradufashije cyane. Hama haragira igihe bihe birahinduka, mugo kandi iyo ndibuka ibikubona akora mu Burundi byari ibyo gufasha abantu bahuye n'ibibazo by'intambara, bakomerekeje mu buryo bw'umutima. Rero naho ndabibwira abandi ko Imana ikiza. Imana yaramfashije kugira ngo ibyo nize bimfasha kugira ngo ndengane, nkomeze, ariko haragira igihe byanka. Yavuze ko igihe cyose tugeze ikibazo yamaja muri block. Ndibuka umunsi umwe nari muri mission ndi mu Uganda, turavugana bisanzwe kuri telefone, sheringire mpaguruke ngirifata indege ndashika ku Bujumbura ku mugoroba, tuvuga nkiri Kampala nkishise Entebbe hajya ndonse connection, ambwira ati byanse ndi muri block. Nuko nyine nari kure yabana mfise amabana canguruka ubwo nyene. Ego ndagira uruhagarara, icyo kibazo cyari kihabaye ubugira kandi mu rugendo ntari hafi. Nibuka ko bishitse nashitse nja kumutora avuye muri block, cyo turataha. Wibaza ari nyine byari bimeze ntibyari byoroshe. Imana yamuzigamye kenshi. Ndibuka agiye muri block bwari ubwoba, umuntu akavuga ati Imana, yego umwana yagiye, ndakeneye kumfashagamiye umufasha. Nera yamuzigamye n'urugendo n'igikombe cyari kigoye kunywerako, ariko kandi Imana yadushoboje kugira ngo tuharengane. Ego kuko bibaye igihe cyose block nta munsi n'umwe yagiye muri block akarenga 8. Iyo myaka yose ku mwaka wa kuko ntamuciriyemo, kuko hariho inda yigeze kugira iraba compliqué pe, inda igira 3. Yego yari ndimwe ariko nayigiyemo muri block 3. Bigenze gute? Urumva zibiri za mbere bimaze kwanka. Yego harageze igihe abaganga baravuga ati reka turabe ko atari corps yawe uri faible. Baragerageza nyene kuyifata, baragira ico bita cerclage kugira ngo umwana kumbure nimba ari yo corps iri faible umwana azogumemo. Yego ndibuka ko ico gihe urumva irya mbere naragiye muri block bariko bakora iyo cerclage. Cerclage irahera ndataha. Inyuma yaho haheze sinzi ko hoba hari haciye nk'indwi 2 canke zidakwiye neza. Sinzi ingene numvise, urumva umuntu yavuga ati okay ubu kokore yugaye inda nzogumamwo umwana agume mu nda hama avuke hageze. Ariko ico gihe ikibazo cyahabaye cyaciye kiza gitandukanye na za zindi z'imbere, kuko bamaze kugira iyo cerclage ntarumvise nyine ko nagira usigurira abantu cerclage ni bugara bagufasha kugara ko canke n'imiti bagutera kugira abantu babitahure neza. Ntabwo bagufasha, ntabwo ari imiti. Novuga ko ari nka naka operation gatoya kuko uragenda muri block bakagushira ko bakagutera anesthesie ari générale canke locale, hama bagafata ko bakayugara. Hariho utunyuzi bakoresha kore bakugara, hama periode ya grossesse ikagenda imaze kugera ku mezi
hajya nyine kwija amezi 9 ukaca usubirayo bakugurura bagakora ko twatuntu kuko bavuga ati igihe cyo kubyara iminsi kirageze iminsi irakwiye umwana naho yovuka ubu naho kore yogomba ikabadira ate nta kibazo yego nivyo rero bakoze urumva kuri iyo nda ijya mbere ndagenda muri bloke bangirira iyo secage ndataha muhira urumva kuko n'umwanya muto bahejeje inyuma y'amasaha make babonye imeze neza baca bakurikura ugataha turasubira muhira rero haciye iminsi ndabona ko menga ntibimeze neza ca ndamubwira shiriti tugende kwa muganga tugiye kwa muganga ntabwo nyene yabaye force gushe ngo indera avuyemwo ariko muri ecography bavuga ati umwana umutima wahagaze urumva bibaye ibitandukanye na bya bindi ho umwana yaba kimeze neza mugabo inda bikanka umutima maze guhagarara igikurikira ni ikintu ko bamukuramo ariko barabanza baraduhindura izibiri umuganga aratubwira ati reka turindire indwi zibiri kumbure hari igihe usanga umwana asinziriye canke ntituca twihuta muzobanza mugaruke après 2 semaines turabe ko hari cyahindutse izo ndwi zibiri by'ukuri urumva ko zitari zoroshe zari ziteye ubwoba hama izo ndwi zibiri ziheze mugabo entre muri izo ndwi zibiri ndibuka ko twavuze ati reka tugende no ku yindi ecography atari hajya turana nawe nyine atubwira ati jewe uyu mwana ntabwo mbona umutima we kuri koratera ariko kubera wa wundi yarasanzwe ariko aradukurikirana turamurindira za ndwi zibiri ziheze tugiye asanga ni kwa kundi nyene urumva barabanza barantera imiti kugira ngo barabe ko byokunda imiti biranka imiti igize sheke ni muri bloke urumva ni kabiri kuri yanda nyene ndataha maze gutaha rero sinamenya ko natashe mu kunkoropa hariho ibyasigayeyo ndabimarana haraheze ndibaza nk'ukwezi mugabo ukwezi guheze nkabona mu mubiri hariho ibitaramira neza cyanda bahamagara umuganga ndamubwira ati jewe mbona ibintu uko nuko acaramamagara hari amasaha yo kumugoroba urumva ni cya gihe yavuga ko yari yagiye mu Uganda yari hanze ntabwo twari kumwe muhira umuganga ndamubwiye ati bimeze uko nuko acavuga ngo nuze ngo kwa muganga mugabo cambona burije ndamubwira ati ko bwije kuko nabanzi ko afise n'abantu benshi ndavuga ati nagenda aya masaha nza gutaha mu ijoro ndamubwira ati ntaco nzoza ejo bukeye habona ndagenda ngiye aragira ecography ageze ecography acavuga ati uzi ko igihe tukujanye muri bloke turabona hari bucafu butavuyeyo hari ibyasigayeyo nico gituma uri kurabona ivyo bintu uri kurabona acama utunini ambwira ati utu tunini rero ututware utunwe hanyuma biraza kwisohokana biveyo ndataha urumva abo baganga uwo mujenekologe yakora amasaha ya après midi ndataha mbona ni ku mugoroba Sherisi ho yarari ndavuga ati kubera bimwe nari ndabizi ko nanje urumva ko nari umufirmiye ndabiraba ndavuga ati ibi binini ntabwo no binywa mwijoro nshobora kugira ikibazo ndi jenyene ndasanga ntihagire uwumfasha ndabireka mu gitondo ndavyuka turiko turavugana ndamubwira ati ngira mfate wa muti yego nta kibazo umuti rero ndawufashe nibo waciye untera ikibazo urumva umuti ntiwakoze ico wagomba gukora ngo bwa bucafu busohoke mugabo cangira sinyema iteye ubwoba iyo sinyema ndabiravye iraba alerte umukozi yaraje naramuhamagaye kugira ngo ndamutume ku babanyi kuko urumva nari nsigaye muhera jenyine n'umukozi ndamuhamagara kugira ndamutume ku babanyi abibonye asanganye n'ahantu ndi urumva yarisenye iteye ubwoba abona ikidengeri acariruka ahamagara umubanyi abo babanyi nabo nyene baje basanga kwa kundi nyene umukozi yabisiga ubwo babura bica bari n'abantu b'abavyeyi bavuga ati uyu muntu ahava kamera amaraso ngaha turagowe ico gihe ndibuka ko nta modoka nari nzi gutwara ariko imodoka yari ihari muhira mugabo siho yarari ngo ntware nanje ntabwo mbuganye baza niyo nari ko nzi ko yitwara sinzi eta nari ndimwe ko nari kubishobora hama rero turabura umuntu ari budutware kwa muganga naratelefone abantu bashika kuri 2 ndababura bose hama rero ndibuka ko umukozi yaciye yirukanga muri quartier kwirigara
ahantu hakunda guteramira abantu b'abajene b'abasore, yahamagaye umuntu atazi nanje ntazi, yavuze gusa ati umuntu yabazi gutwara imodoka ati hano cyadufasha ninde. Haca haraza umusore umwe ntazi nawe ntiyaranzi, n'uwo mukozi yamuhamagaye atamuzi, acaranjana kwa muganga na baba mama tubana baramperekeza. Acanjana nyene kwa wa muganga, hahandi nyene naraye ngiye bakampa umuti. Ndahageze vyari biteye ubwoba, abari batonze ku murongo bose baca barabanza bararindira, bavuga ati vy'ukuri urumva byari bigaragara. Nca ndinjira, muganga asubira kugira ecography, abibonye avuga ati uzi n'amakuru vya bintu twagomba ko bivayo nta na kimwe kiriko kiravamwo, ahubwo uriko urasenya cane, nibakujane kwa muganga uje muri bloke. Hari no muri weekend ico gihe hari samedi, avuga ati tukondera umu anesthesiste tubikore sous anesthesie. Nca ndagenda, bagenda bateruye pe, sinashobora guhagarara, sinashobora gutambuka, bagenda banteruye. Urumva niyanda nyene mugabo kabaye gatatu. Ego nuko rero nja muri bloke, bigenda uko barabiheza, ndaruhuka gatoya mu bitaro, hama ndataha. Nibyo vy'ivyo rero yavuze ko atari ahari, asanga nyine ibintu vyagenze uko nyene. Nizo rero zancuro yariko yavuga ko kabaye kenshi. Nasavye umbwire ico gihe izo ndwi zibiri, urumva umwana umutima ntiwatera kandi wari wenyine, ariko nashaka umbwira aho hantu umutima wawe wumva iki, kuko wari uzi Imana ico gihe. Mbega ni igiki waganiriza Imana muri ico gihe? Ndagusavye izo ndwi zibiri. Izo ndwi zibiri vy'ukuri ntizari zoroshe nyene nkuko nawe ubimbagije, urumva ntivyari vyoroshe nyene. Ndibuka ko tukiva kwa muganga ico twakoze, twagiye mu cumba turarira, twataje twumviriza indirimbo z'Imana, mugabo zazindi nyene uca uzumva nyene zihuye n'ivyo bihe nyene. Turashika muhira tuja mu cumba ndarira, urumva nawe nyene umushinga naho umubabaro wari umubabaro, ariko haragerekera nyene turashitura. Urumva nyene Imana haragerekera tukavuga ati none gamana nigiki twakoze, urumva haragerekera nk'imvira ibi bintu nibiki, nigiki nakoreye Imana ko ubu wamenga batoye ikibazo aho kiri, none ibi navyo nibiki. Mugabo ndibuka ko navuze ko ico gihe nari umunyeshuri, ndibuka ko bwarakeye kuwa mbere, ndavuga ati okay izi ndwi zibiri urumva sinca nguma ngaha muhira, narabandanyije nja kw'ishuri. Ariko mu mutima vy'ukuri numva bitoroshe, urabyumva ikintu nagendana muri jewe, kuko ico gihe ndibuka ko no gucererwa umenga naracerewe. Ico gihe ndibuka ko nariko nkorera stage muri Prince Regis. Nabwo hari muri Prince Regis, hari muri clinique Prince Louis kwa Gasore. Ico gihe ndibuka ko ariho nariko ndakorera stage, ndacererwa. Ariko uwo munsi ndibuka ko uwo munsi naragize amarira ndahageze, kuko naracerewe. Umuntu yatwankadra ntiyatahuye ikibazo mfise, aramerera nabi, nanje sindi bimusigurira ati bimeze uko nuko. Numva mu mutima vy'ukuri vya bintu byose, urumva sindamubwiye ati bimeze uko nuko. Mugabo ndibuka ko hageze genda mubwira ati vy'ukuri je umbabarire mfite ikibazo ngaha, nubwo ndi ngaha muri stage mfise umwana mu nda yampfiriyemo. Rero nta kuntu nari kuguma muhira, ati mugabo naje kugira ngo iyi minsi mbandanye, hama bashitse kuri programme yuko inyuma y'indwi zibiri nzosubira kwa muganga, basanze atagishasha bakurera. Ntibyari byoroshe, abo twaba turi kumwe twigana nta na kimwe bamenya, tugakorana. Benshi bagiye kubimenya nyene buca ngenda kuri iyo rendez-vous kugira ngo bakureyo wa mwana. Ariko ubuzima nyene bwarabandanije, mugabo urumva ko bitari byoroshe. Nagira mumbwire ico gihe curo mpore nukuri n'urugendo rutoroshe. Ariko nsubiye inyuma ndibuka ko
nubwo muganga we ubwiwe yavuga ngo uyu nyuma y'indwi zibiri barabe zagiye guhera jewe ubwanje namaze kubona desinye zerekana ko umwana kuko urabona iyo umwana yapfuye amaberebere utangura kubona za ukabona ati urumva ko amatabakiri ko aronka ari mu nda ni sinye imwe mu masinye hari habo bishobora gushikira n'ivyo atakibazo cahabaye mugabe iyo ico kibazo cahabaye ni sinye imwe mu bivyerekana urumva ivyo byose vraiment narabibayemwo iyo minsi irahera hama ndagenda kwa muganga ndamunganiye nticyari ikintu coroshe umva kurindira icyo bizogenda gute hazobaho igihinduka kuko umuntu yari imbere ati kumbure ashaka kwikangura kumbure ariko ntibihinduke ariko tukaguma twizigiye Imana yego tukaguma twizigiye Imana bakavuga ati uko biri kose yego umubiri uraza kubabara yego kumbure nawe twabwiye ati tuzababwira ko byanze nicyo cyatugora cyane iyo tumaze kugira ikibazo kuko umuntu avuga ati by'ukuri muradusengera twiteze ikibondo hamugaca wiyumvira kuzocaimwa hose waca ati by'ukuri byanze icyo nicyo cyaba ikibazo cyane ariko Imana iradushoboza izo ndiko icyo gihe tukakirengana yego ariko ni Imana ni yuwaciye Imana ni Imana yadukomeje yadushoboje hama tukashigikirana kuko hari igihe umuntu yibaza mu rugo ni bya byiza gusa byo kugabiranira ibiyaga n'amashugwe gusa mugabo hari igihe haza umururazi iyo haje umururazi umuntu yifate gute rero Imana yadushoboje turashigikirana by'ukuri yego turafatana ukuboko turabandanya urugendo hama Imana iraduha kuharengana amen nagira mumbwire cyane cyane Eduige umbwire ku kwizera muri ico gihe ukwizera kwawe kwari kumeze gute mbega kuko hari igihe ushikirwa n'ikibazo ukavuga ati none gamana hano hantu ukamenga ukwizera kwawe kuranyiganze gatonya ndashaka kumbwire ku kwizera yego ukwizera kwaranyiganze ariko kuko narindi umuntu nzi yuko mu rugendo umuntu ahura n'intambara kandi zitandukanye naratahura ko ari intambara kandi intambara yose iragira iherezo narumva ko hariho umunsi by'ukuri bizogenda neza hama ikindi naco caca gituma numva mfise inkomezi ni kubwo twubakanye yarabimfashijemo cyane kuko kumbure ngira ngo yaranababara kunsumbya by'ukuri yababarana nanje bigenze uko kenshi ndibuka yaragaruka akambwira ati sheri ihangane je ndakurotera abahungu 10 womvyariye n'ayandi majambo by'ukuri nkumva by'ukuri yuko urumva ntabwo ubu kibabaye cyane nka wa wundi abamukikuje baca bagaruka bakamubwira ati wewe nibiki nta kigenda ariko nkaca numva ndizeye nkaca numva turashigikiranye tugasenga Imana hanyuma ikibazo cahaba kirenganye tukabandanya urugendo twishimye tunezerewe ku buryo hagera n'igihe usanga twabyibagiye nta mutwaro ugasanga noneho twabyibagiye umutwaro umeze nk'uwahutse nikuturemereye kwa kundi hanyuma rero ariko mu kwizera jewe narumva by'ukuri ko Imana twizeye Imana dusenga Imana yahaye abana Aburahamu na Sara igaha umwana Hana igaha umwana n'abandi canke n'abandi twabatuzi twabona tuzinanye tukavuga ati irya Mana yabikoze irabishoboye natwe izobidukorera hanyuma rero nkizera tukabandanya urugendo amen yego ndamwunganiye yes ego urabona ko uri umukristo umuntu asoma Bibiliya kandi birimwe amajambo menshi amajambo y'Imana n'abantu baciye mu masiti yose atandukanye umuntu akumva ati by'ukuri Hana yarishuwe Zakariya yarishuwe
Mugo kandi hagera n'ikindi gihe amajambo amwe muri Bibiliya avuga ati none aya majambo tuwe mu muryango raturaba abana n'ingabire Imana itanga nibyo twarasoma muga umuntu akavuga none twebwe sibyo turiko turabona nta muntu muri mwebwe azogira ikibazo cyo gupfusha umwana none amajambo kumenga ari kure yacu ariko tuma twizigiye Imana ko naho uko kuri kwa Bibiliya tubwira tutako turakubona ijambo ry'Imana tutako turakubona hazogira igihe ibihe bihinduka ego haragira igihe umuntu akekeranya kugira neza ku Imana ibyo bishikira abantu bose iyo bari mu bibazo bihuye n'ikibazo umuntu arimo ariko twagumye twizigiye Imana ngo turashikikirana nkuko yagiye bivuga ego mugo kandi twaronse n'abantu benshi imiryango n'abadusengera kuko kugira ngo dushike aho tufise ikibondo kuri no sa ni Imana yadukoreye igikomeye abakozi Imana barusengera badushigikira ego imiryango kuko hari ahantu udashobora kugira ngo turenge ntitwarenga ku mezi 3 ni ukuvuga ko umuntu abonye arengeje amezi 3 nk'uko n'umwana twaronse tuguma duharu tugeze ku masomero 12 13 18 umunsi wose urenze ko twabona kuri gitangaza c'Imana. Amen. Oh my God. Yavuze ati ahubwo je nagira ikibazo c'umu partenaire wanje nashaka umbwire nawe urumva byaramushikira kandi waramusapotinga ariko nashaka umbwire muri urwo rugendo umbwire ukwizera kwawe ko warasinga ariko uri wenyene utanguye kuvyiyumvira mbega hari amasezerano Imana yari yaraguhaye ni giki cagukomeza kikagutera gukomeza mu partenaire wawe ubwa mbere je nkunda abana cyane umuntu akunda abana mugo ntitwe tubafise mu rugo mu nzu umva ntibyabihuye nuko umuntu icyo bayifuza ariko naho twabona n'ibyo bibazo nagumanye ukwizera Imana ko hazogira igihe ibihe bihinduka ego umva umuntu avuye kwa muganga yayiteze ko azohava igihe kana gataha afise ikibondo hama umuntu igihe cyose akamaca mu muryango w'inyuma ego ubwira abantu uti I'm so sorry iyo twari twiteze iyo message yari maze kwandikwa kenshi twari twiteze ikibondo ariko amahirwe y'ukironka ntiyabandanije ego byabaye kenshi gushika naho kuri iyo grossesse ya nyuma tutigeze tuvubwira abantu ko twibungenza ni bake babimenye ya bebe ego kuko hari hageze aho umuntu avuga ati ndabivuge bitagenze uko twari tubyiteze umuntu azosubira hahandi twagiye mu gacerere benshi bagiye kumenya ko benshi bagiye kumenya ko twaronse ikibondo canke twibungenze umwana yamaze kuvuka baratangaye rero ntibyari byoroshe nkuko nabivuze ni igikombe kitari cyoshe kunywerako ego mu kibano hage abantu bakoze iki ariko Imana yaradushoboje ni igikorwa c'Imana si inkomezi zanje si inkomezi ziwe ni Imana yakomeje imitima yacu tubumwe duhagarara ku ijambo ry'Imana hama turabandanya naho bidakunze azogira igihe bikunda kuko twafata uburorero mu ijambo ry'Imana bw'abantu baronse abana mu buryo butandukanye batari kumbure sinzi ko muri Bibiliya ntibigira bavugamo byo kubura umwana agafera mu nda kumbure byarabaho muri ico gihe ntibayivuga neza nubwo twarabona ko hari abantu baronse umwana kumya age avance mu buryo butangaje twate byo kuri ego kumbure twebwe hari n'izikoroka hari n'abatabona n'izikoroka ariko muri byose twarizigiye Imana yego turafatana ukuboko hama Imana iraturenganya aho hantu amen yego
ndibuka duhura mu ico gihe nabamenya, ndibuka Eduige ariko arashinga intahe atubwira yuko naho bigenda uko araza akakuzanira ishugwe, nashaka kutubwira aho hantu ingene. Ego murakoze kubinyibutsa. Ego ndibuka ko nabivuze kuko urumva ni bimwe navuga ati by'ukuri kuba nari mfise umufasha wanje anshigikira akababarana nanje akamfata ukuboko ati komera tubandanye, byari bimwe mu byatuma numva nkomeza urugendo meze neza. Yarabikora by'ukuri nk'uko mubivuze, kuko ahandi twaba tumenyereye umuntu yabyaye barakamuzanira ishugwe n'ibindi bitenge, ariko nawe igihe cyose naba ndi mu bitaro bihejeje kugenda uko yabikora nka wa wundi ariko abikorera ubuhejeje kubyara umwana. Ivyo urumva ko byakora ku mutima wanje, nkabona yagiye aranzaniye ishugwe, aranzaniye igitenge, urumva by'ukuri bikandenga, bigatuma na wa mabara numva nkavuga ati Mana by'ukuri naho biruko ndagushimira kuko umufasha mwiza wampaye. Nkumva by'ukuri biranshize ahandi hantu n'umubabaro n'abandimwo, nkumva by'ukuri turi kumwe turababaranye. Ego by'ukuri Yesu amuhezagire cyane. Ego nuwe munsi wibuka wora uvuga ati Mana nukuri now enough is enough, ico gikombe ndumva yuko kitoroshe, ariko hari umunsi nibaza yuko wavuze ati Mana ndagusavye nukuri hano hantu mpindurira amateka. Ego uwo munsi ndawibuka ni muri 2022. Ego igihe kunda igira indwi, inda imbere yuko tuca turonka Pierre. By'ukuri harageze aho nanje mvuga ati Mana by'ukuri ndibuka ko harageze n'igihe naguciriyemo, urumva iya kane yaravuyemo. Zose nizarenza amezi 3 kandi iya gatanu kandi aho hose waraja muri block. Ni ya gatandatu n'iyindwi. Umva kandi vyamari vya bindi nyene ya rotation musubira muri bwa buzima nyene. Ego mubandanye. Ico gihe rero kunda kuri iyo nda ndibuka ko bimaze kugenda uko mwari mubajije ati harageze aho mvuga ati Mana by'ukuri birakwiye, kuko ndibuka ko narasenze ndavuga ati Mana igihe cyose uzobona yuko hageze ko ntwarinda nkabyara umwana aba ariho nzosubira gutwarinda, kuko navuga ati nimba nzosubira gutwarinda bikagenda kwa kubundi nukuri nze ndayivure, kuko narumva ko ndushe, kuko narumva kuguma muri bya bindi. Navuga ati nibyo hariho n'utayitwara akaba amahoro, ati nanje nimba hako noza ndazitwara zivayo nkaruha nkababara. Narumva by'ukuri ko atayindi ntifuza kiretse igihe Imana izobibona ko bizoca bigenda neza, kandi by'ukuri Imana yarabikoze. Inyuma yaho iyo naciye ntwara indikire 8 Imana iciraduha umwana, kuko twagize umubabaro udasanzwe cyane, kuko nubwo twabuze ko zavayo ku mezi 3 yoyo yari maze kwegera imbere gato y'amezi 3 twari twayarengeje. Dutangura kubona hari ivyizigiro, tuvuga ati noneho twarengeje amezi 3 turagiye muri deuxième trimestre. Turabona ko deuxième trimestre tuyirimwe turiko turagenda hafi amezi 5. Amezi 5 yaboramwo iminsi mikeyi. Noneho twari twumva ati ni rya mbere bigeze ngaha bigiye gukunda. Ariko namaze no gutangura kubwira abatwegereye twiteze ikibondo. Ndibuze kanyene muri iyo somene nyene nabivuze. Ego hari hageze aho tubona ati ubu harageze ko dutangura kubibwira abantu, ubu turabona ko biriko birafata birevuriwa. Ariko haragera ico gihe bwabasha byagenze gute. Ndibuka ko naho nyine byatanguye umenga ndiko ndaribwa, ariko ca tuja kwa muganga. Tugiye kwa muganga
kwa kundi naribwa bambwira ati ububabare wari ufise kore yamaze kwidirata yamaze kwidirata ati positezo yawe iri hafi ku buryo n'umwana yari yatanguye kumanuka nk'aho nyine agomba kuvuka. Ndababaza none umwana ko mubona akiri mu nda, umwana akiri muzima, umutima uracatera, nta kuntu basi mwogerageza. Ndababwira bimwe vya cerclage nababwira, nta kuntu mwogerageza mukagira cerclage yokore mukayugara. Aho hari ngaha muri Amerika. Hari ngaha muri Amerika. Umwana bigakunda kwagumira avuga atoya, aho bigeze ntibikunda ko twugara kuko naho twoja kugira positezo yawe yamaze kugira ica imeneka. Hamare urazira ikindi maze kuvamwo n'umwana biba biheze. Baca bavuga ati uko biri kose ntugume ngaha tubikurikirane turabe. Tubandanye turaba ibintu bariko barasivya ko positezo yihompa canke ko umwana umutima uhagarara, ati canke ko wewe ushobora kudevelopa infection, ati nawe nitwabona utanguye gushuha nayo ntizoba ari sinye nziza kuri wewe. Ivyo bigenze uko tuca turaba ingene tubigenza. Canguma ngaho amajoro ashika nko kuri 3 bikiri hahandi nyene. Ijoro rigira 3 nyene ari naryo nyene umwana twaciye tumuburamwo kuko baguma baza kundaba buri masaha 2 baraza bagacekinga bakaraba. Ico gihe rero sinzi ingene yaje kuncekinga acarabona sinye nkaho mengo ya poshe yironvye. Acara arapreleva echantillon avuga ati reka tuje kuraba turabe kwari liquide canke kwari bindi. Bagiye gupima basanga nyene ni ya liquide amniotique, bacarambira ati positezo yamaze kwirompa. Mugabo umwana yarakimeze neza kuko ni n'umwana yavutse aramara iminota 7. Yaramaze iminota 7 hamara arengana. Mugabo muri uwo mwanya nanje urumva hariho ukuntu nanje ubwanje kubera nyene haba hariho riske nini ya infection. Nanje candashuha ntangura kujugumira ndagira infection, urumva yari urgence. Ariko ico gihe ndibuka ko ico gihe nta bloke nagiyemo. Ndibuka ko baciye bantera ijya epidura kugira ngo ngire nyene nshobore kumuvyara. Yego. Umwana nuko nca ndamuvyara, urumva ko yari umwana atanguye gukura. Mugabo aratubwira ati aho yarageze n'imiburiburi yarakibura nk'indwi 2 kugira dushobore kumushira muri kuveze hama tumukurikirane. Ati mugabo ukwangana vy'ukuri navuga ati vraiment we are so sorry ntibikunda. Nta mahirwe yuko umwana agashobora gusurviva. Hanyuma rero ico gihe by'ukuri urumva ko ni gihe kitari coroshe, ni gihe twari dufise ivyizigiro biruta ibyo twahora tugira byo kuronka umwana. Hanyuma rero umwana amaze kugenda iyo minota 7 umwana ararengana. Iryo joro bukeye Ryari joro ritoroshe bukeye nyene baratubaza ati none murifuza gusezera umwana. Ndibuka ko nabanje kuvyanka by'ukuri ndavuga ati jewe ndumva ko ntashobora kumuraba kuko nari numva mbabaye. Mugabo papa w'umwana wewe yari yamuravye akivuka aragaruka arambwira ati je namubonye umwana yaratanguye gukura. Ndamubwira ati okay je uko biri kose ntabwo nzorahaba. Arambwira ati uzomuraba kugira ngo bikuvemwo wumve ko vyaheze. Bukeye basubira kunyinginga kwa kundi umwana bamuzanye umunarse agiseruka nka hariya mbonanye na jamusunika ari kuri kaga kajya bashira ko abandi bana bose nyine bavutse. Kajya gatanda nkimubona ndaturika ndarira by'ukuri. Ndavuga ubwa mbere kuko hari n'igihe byabananye abana sinda babone umwanya umwe shira kagenda karaba jewe sindabe. Mugabe kandi baraba bakiri batoya paraporo yugo biranka ko nigumya ndarira. Abaganga barabura uko bifata, barabura uko bari bumpoze. Nuko rero umwana baramuzana turagakikira nyene mu kigoma ndakaraba ndafukura nyene murumva kubera kari mu kigoma. Ndafukura ndaraba bugabo urumva nyene wari umubabaro rudasanzwe. Haba ico twakoze tugaciye tugafata twese turi babiri turafata gutya turasenga. Ariko muri uko gusenga harimo no gushimira Imana. By'ukuri hajya gushima Imana ni byiza kandi niyo uzoba uri mu kibazo ntuzokace
nubwo hageraho umuntu akekeranya akumva ko Imana idahari, ko Imana itamukunda, ariko no kuyishimira nabyo ni byiza. Icyo twakoze twarashimye Imana, ibyo kuyishimira ntibyari bibuze. Turavuga ati uko biri kose uzokwa muri Imana yacu, tuzokugumako ntituzokuvako. Umwana turamusengera, umwana tuhejeje kumusengera turasubiza abaganga barajana muri morgue, hama nyine bikurikira birakurikira. Hama rero tuca turataha, ariko ntitwaciye dutaha uwo munsi nyene kuko nanje urumva ko nari nagize infection. Baca babanza kunshira kuri antibiotique, tumarayo nk'ayandi majoro 2. By'ukuri ndakubwire, utashe wari uzi yuko hari umunsi uzotaha ufise umwana ukabona uragarutse wa mwana nawe. By'ukuri ndibuka ko n'uwo munsi utanyoroheye. Kwinjira mu nzu numva no kwinjira nikoreye amaboko. By'ukuri narabuze ati Imana n'ukuri niyo hageze ndavuga ati Imana waranyeretse ko nshobora kuronka abana, ati mugabo igihe uzobona ko hageze ko turonka umwana kiba ari cyo gihe nzosubira kwibungenga. By'ukuri Imana yacu iragahezagirwa, yarabidukoreye, yarabikoze. Mu nyuma niho twaciye dusubira turagira amahirwe ndibungenga. Ico gihe rero twaza ukatubona, twaheruka guhura n'ibyo, nihajya mwumvise jya ntahe turiko turashima Imana. By'ukuri twarumva tunezerewe, twarumva twobishingira intahe n'abandi babone yuko nubwo biri uko dushima Imana, nubwo hagira igihe tugahura n'ibibazo byo gukekeranya mugabo tukumva ko ibyo gushima Imana bitabuze, biba bihari kandi byinshi. Kuko narabona n'ingo zifise abana mugabo nkabona nta mahoro, nkaca ngaruka nkavuga ati uzi ko abana atari bo bazana umunezero mu rugo. Nkavuga ati nitwamuronka ni byiza cyane kandi twari tumukeneye. Mugabo nkavuga ati uko biri kose Mana ndagushimira amahoro yo mu rugo waduhaye. Kuko harabo twabona zisambuka, abana barahari, abana barabuze ubitaho kubera iki, kubera abavyeyi bariko barajyana n'ibindi canke n'ibindi bibazo bitandukanye atari byo kubura abana. Urumva ibyo gushima Imana tukabona birahari. Nuko rero Imana iciravyumva tuca turaronka bebe. Inyuma yaho naguciriyemo araye ikintu wigeze kuvuga, abantu bo kuri WARUBIZI ngira baza kuvuga ati Darlene, ariko nashaka utubwire kuko waratubwira yuko uvuye muri block waja ahantu abantu bavyaye kandi bafise abana. Ndagusavye tubwire kuri ubwo rugendo kuko abana baba bariko bararira, nawe nta mwana ubu byari bimeze gute? Byari byoroshe kuko hari ico gihe nyene kuri iyo nda y'imbere y'uwo mwana dufise ubu, inda y'indwi. Inda y'indwi harageze aho tugiye, umwana nyene urumva yavutse, umwana bamujanye muri morgue. Urumva urabona ngaha muri Amerika uko bimeze, ariko ngira n'ahandi niko bimeze. Hariho icumba cyo kubyariramwo, hakaba n'ikindi cumba cyo kuruhukiramo nyene. Urumva iyo minsi ingahe amajoro 3 nayo amaze mu cumba cyo kubyariramwo. Urumva umaze kubyara uronka umwana utamuronka uca wimuka. Rero harageze ko urumva vyaheze byo kubyara, hageze ko nyene nanje subira gukira, naho nari ndi kuri antibiotique. Urumva bisaba ko nja muri room ya postpartum. Niho rero hari hageze ko nja, hageze ko nimuka, umunarsi araza aratubwira. Urumva je nta nivyo nari nibuka yuko duhava twimuka, nyene nari nzi ko nguma nijamiye ngaho. Umunarsi araza aratubwira ati okay, ubu rero tugira tubimure tubajane mu kindi cumba, atariko mwihangane ntabwo biza kuborohera kuko ni ivyumba biri nk'abavyeyi bavyaye, murashobora kurengana ukumva ababebe bariko bararira. Ati rero birashobora gutuma mwumva mubabaye, atariko mwihangane niho mugomba kuca mwimukira ko ivya mbere vyaheze. Tugira urumva baba ni nk'abo baba gutransfere mu yindi service, bo baba bahejeje akazi kabo bakagushira bariya bagusiveya ibikurikira. Ati rero hageze ko mwimuka. Nukuri ntivyari vyoroshe, ambwiye gutyo naciye numva nyene nkaho umenga
arantonetse kuri ca gikomere ngiye ahantu haruhukira abantu babyaye bafise abana nanje nibyo ntimuba muri kumwe mu cumba kimwe urumva kira muntu abari mu cumba ciwe mugabo babara ababanyi bawe ushobora kukumva urenganye kariko kararira canke mugahura gafise n'ibindi ntivyari vyoroshe ariko turagenda muri ico cumba turaharara amajoro abiri hama nyene haragera igihe cyuko turataha ariko sheri ndamushimira yongera gukora bya bindi amashugwe yego aravuga uko biri kose jewe ndahari abana nawe tutobaronka jewe ndakurutira abahungu 10 wumvyaye kumwirukana yabwira hana niwe yakunda kumbwira ngo ndakurutira abahungu 10 wumvyaye hariho no muri famiye wacu hariho abamama bari baramutaziriye ngo yerukana kubera ico nyene kandi nawe nyene akumva aragishimiye akumva anezerewe je nyene naravyumva bikantwenza ariko nuko nyene babona ikigeragezo harimwo ikigeragezo turiko turacamwo yego ndamwunganiye icyo gihe dusezera umwana ndibaza yabaye test yabaye nk'uko umuntu yobavuga ati nakanyuma by'ukuri mu bidushikiye ego guhura n'ikintu nk'ico ugufata ikibondo uri witeze ko ugiye gutahana agiye ariko izima twaramufashe mu ntoki turashima Imana turira ndibaza nta munsi noba nareza amarira nkayo nareza uwo munsi ndavyibuka ego turabwira Imana warakoze kuduha ivyizigiro byo kuba abavyeyi ariko ntivyakunze nitukuvako turakugumako turakumiyeko ndibuka hari abamama bari dusengera hamwe bavuze ati by'ukuri twahigiye ibitari bike mugo n'Imana yadushoboje Imana yarabonye amarira yacu iyo twaririmbye ngo amarira yana yavuyemo Samweli by'ukuri Imana yarabonye amarira yacu twaririye aho hantu iraduhindurira ibihe by'ukuri ntibyari byoroshe ego ariko uhoraho yarabihinduye aratwishura by'ukuri n'Imana yanshoboje si ubuhinga Imana itanga inkomezi kuko mu buryo bw'umubiri yarababaye apana byo kuvuga ngo umuntu yigirisha aba yaritanze ego Imana yarakoze kunshoboza kugira amajeste kuko umuntu yemeye ati nzokwihanganira muri byose harimo byose nyene si bya bindi byo nyine byiza umwana yaje mwashizana imbuto cyangwa ibyamwa n'amashurwe menshi ariko n'igihe bitari bimeze neza ego umuntu tukagumana niho rero byaciye bidukomeza biradukomeza turabana tuje imbere gushika naho by'ukuri Imana iduhinduriye ibihe mugabo kandi igikorwa c'amasengesho ntitwovuga ngo twagiye kubaganga benshi umwana araboneka oya ni Imana yadukoreye igikomeye iraduhindurira ibihe ego nashaka ego tukiri ngaho ntibyari byoroshe kuri ico gihe ciyo ndigirindwi kuko kwa muganga badukorera urabona ngaha muri Amerika baraguha bivanye n'ibitaro rimwe ego barafotora umwana bakaguha album iri nk'amafoto urumva nanje narumva niwe mwana ntari mbonye nyine aboneka gusumba abandi haragira igenda amubwira sheri nuko biri kose uyu mwana reka iyi foto yiwe tuze tuyimanike muri saro sinzi kubyibuka rya joro twarabivuze igihe twari muri yaveye ndumva ko basi twuzanye ifoto yiwe tukayishira muri saro tukaza turamuraba ariko kwa muganga naho bari baduhaye album urumva bari bamukoreye byose baraduha n'aka box karimwe bavuga ngo tuno do souvenir baraduha utuntu tw'abana two kwambara mu izosi udupupe tw'umwana ariko hakaba na album nyene iri nk'amafoto y'umwana rero iyo yose urumva umuntu ayifise ndibuka ko haheze nk'iminsi ndayigumana impande yanje
aho nicaye nkaba ndayifise, aho njyamye nkaba ndayifise, nguma ndaba wa mwana, nguma ndaba ya mafoto, vy'ukuri nkumva ko vyanse nyene ko ndamurekura. Ikigandaro. Nkumva ko vyanse ko ndamurekura, ariko uko iminsi yahera nkumva nyene biriko biramvamwo. Ubu nta niyo ncibuka kuko ubu ndafise umwana muzima, umwana nkikira. Ego vy'ukuri cari igihe kitoroshe. Imana rero kumbure, ego nico gihe nanje nabona nkavuga ati Imana nukuri harageze ibi biramaze, kuko narumva vy'ukuri navuga ati Imana je nimba nzosubira gutwara inda ari yivayo, nukuri ndarushe kandi vy'ukuri muravyumva namwe. Muravyumva namwe, ntabwo biba byoroshe. Ni Imana gusa yahabaye. Mbega Mana, iyi nayo iminsi yose iyo ndayumvise imbere anshasha, ariko Imana nukuri irakora. Hagati y'uwo mubabaro no kumenya inda ya Pierre habayeho umwanya ungana gute? Vyarihuse, vyaratevye? Nashaka mu ntware muri journey y'inda ya Pierre. Ego inda ya Pierre nayo nyine ntivyari vyoroshe, kandi nayo nyine umuntu yarabona ko bishobora kuzomera kwa kundi, kuko numva vyari bimaze kuba kenshi. Haraciyeho igihe kinini hagati y'urya mubabaro no kumenya inda yiwe? Haraciye nk'amezi, kuko vyabaye ico gihe hari mu kwindwi 2022. Hama inda ya Pierre nayo nca ndayisama mu kwezi kwa kabiri. Donc nagiye kumenya ko ndayifite mu kwezi kwa gatatu ko mwaka uheze. Ego rero urumva haraciye nk'amezi 6, 8, 7 gutyo. Ariko narumva ko naho nyene narenda ahantu numva by'ukuri ko nubwo byari bimeze uko, narumva haki umuvyeyi yagomba ari umuvyeyi. Ndibuka ko nico gihe narira twabuze umwana, numva ati ahubwo noca nsanga n'ubu ndafise yindi ndabazi, nkumva nyene ikintu ico gihe. Ariko urumva haraciyemo ayo mezi, turabanza turasenga Imana, urumva iyo bindi ntahe ndende. Mugabo harageze igihe by'ukuri tuba ahantu ho kumva ko dufise assurance, bivanye n'ingene twasenze, bivanye n'ingene Imana yatugendeye. Harageze igihe twumva by'ukuri ko bigiye kugenda neza. Tuca tubona hageze mu kwezi kwa gatatu k'umwaka uheze, dusanga ndibungenze muri 2023. Maze kwibungenga, intango yari nziza. Nagiye no kumenya yuko nibungenze ntarumva ikintu na kimwe ngo ndumva ko nibungenze. Mugabo nta maleze nigeze ngira. Mugabo nyene maze kubona nyene ibimenyetso kanaka vyerekana ko nshobora kuba narasamye, niho nagiye kumenya ko mfise inda. Haciye iminsi rero, iyo minsi ya mbere nyene nk'ukwezi kwa mbere canke ukwezi n'igice vyaraheze ata kibazo. Ariko inda imaze gukwiza amezi 2 harabaye ikintu kitoroshe. By'ukuri harageze aho ico gihe twari tuzi ko naho nyene ahubwo bigiye kugarukira ngaho kuri ayo mezi 2. Ndagira ububabare, uburibwe, sinzi uko novuga. Ico gihe ndibuka ko nagomba nje ku kazi. Ku bisanzwe nyene mfise shift ya evening, ariko ico gihe ndibuka ko manager yari yambwiye ati uyu munsi ndakeneye ko mwoza mu gitondo. Ndavuga ati nta kibazo, kuko nari numva ameze neza. Mvuga ati nta kibazo nzoza ku kazi. Ariko mw'ijoro ndyamye, sinzi ngene nihindukije, ndumva kuminga ndababara. Maze kumva mbabaye, ndakomeza ndyama, mvuga ati reka ndindire mu gitondo ngene nza kuba meza. Mu gitondo noneho numva no guhindukira ntibikunda, mfise uburibwe bumwe ntokubwira. Sheri yari yaza yasohotse agiye ku kazi nyene. Uwo munsi ndibuka yarafise n'ibintu byinshi imbere yiwe. Jewe ndamutelefona ndambwira ati ndiko ndaribwa biteye ubwoba, byase no kumva mu gitanda. Acaza ariruka, aje ansanga mu gitanda, asanga ashobora no kwivyura, asanga ndiko ndaribwa biteye ubwoba. Biva mu kuribwa hajamwo na vomissement, ntangura kuvomisa.
ntashobora no guhaguruka. Hari hageze naho atangura kumbaza sheri duhamagaye 911. Ndavuga ati yabanza urindire. Mugabo naho nabwira ati nuhamagaye 911 naje ubwanje nanumva ko ntaza kwitambukana ngo shike muri parking tuje kwa muganga. Ariko aramfasha turasohoka bukebuke turagenda turashika muri parking ngira nk'abantu batubona bavuga ati uvya muntu. Ariko nyene urazi ibyo ngaha ntawe gusamarira ntawe kuraba. Turagenda turashika kwa muganga. Ukuntu nagiye numva meze twese twagiye tuzi tuvuga ati uno munsi birarangira. Ibyo kuronka umwana uyu munsi biraza guhera bigiye kumera kwa kundi. Turashika kwa muganga baratwakira muri emergency baratangura banjana muri ecography babona bimeze neza. Jewe narinzi kubera narimenyereye ya makuru bacavuga ati fausse couche iri en cours. Narinzi ko ariko baca bambwira. Ariko urazi ngaha ugira ecography ntakubwire. Aragira ecography mugabo ngoma nyine ndi curieuse ndamubaza bimeze gute. Avuga ngo yango urumva ngo amafoto ngo ndayarungikira muganga wawe ngo niwaza kukubwira ivyo ari byo. Nkumva ati ngaho nta bindi aza kumbwira nyene aza kumbwira bya bindi. Okay, ndama rero haragira ko bambwira resultat za ecography entre tababa bafashe n'amaraso bakagenda bakapima n'ibindi. Umuganga azambwira ati ibipimo byose bimeze neza. Ecography inda imeze neza, kore yawe imeze neza. Urumva hari hamaze naho kugira naho babona umutima w'umwana baravuga ati umutima w'umwana uraboneka bimeze neza. Nta kintu na kimwe tubona kimeze nabi. Mugabo Darlene nariko ndaribwa biteye urumva bitagira izina ku buryo ahantu twari muri emergency byaranka nuko nifata ngakoma induru ku buryo n'ubundi muntu yabaremvye abonye jewe yacakira. Yacakira kuko yacavuga ati by'ukuri hari abandi bababaye kusumbya. Ugasanga babunda gwaye nawe aragarutse kukubwira ati nukuri urababaye iki niki nkaribwa nkavumisa. Mugabo bakaguma bambwira ati bimeze neza. Turataha kwa kundi nyene na bwabo babari havuga ati ko biri kose mwubonye vyase muraza kugaruka. Ariko nibashize mu bitaro kuko babona nta kintu banshirira mu bitaro. Turataha ntivyari byoroshe. Bukeye turanasubirayo ntatambuka ngendera kuri chaise roulante. Dushitse kwa muganga ico bakora birukanga bazana ka wheelchair tukaca tugenda. Ariko naho nyene urumva bampa imiti y'amakarma gusa kuko iyo douleur nta kintu na kimwe babona bashobora gutreta kiriko kirayitera. Bampa imiti y'ububabare gusa. Ahandi bakambwira ati sha muri pharmacie ugure amakarma. Ahandi bakambwira ngo ngure igisentire bambara mu nda. Ahandi bakangura ngure heat pad. Urumva kugira nyene just iyo douleur ihere. Mugabo ntabwo kwari uko yivura. Byukuri habayeho amasengesho. Kandi imbere yaho byukuri twaracitse intege kuko twebwe ubwacu twarasenze ayo dusenga arahera. Sheri nawe hagere gihe hajye ubonye umuntu w'umugabo arize byako kuko yaravuga ati none gamana jewe ko nasenze. Urumva yasenga avuga ati ni Imana iraza kumva igihe kiri kikoze. Nawe avamwo atangura kurira. Mbonye atanguye kurira noneho nanje ncamvamwo ndakomera kuko navuga ati ntago nuturi burire twese. Ncangerageza kumwereka ko basi jewe biriko biragenda neza. Mugabo entre tamfata telefone nyine ndandikira nyene abagenza babanye twari kumwe hafi ndababwira ingene bimeze. Baradusengera abandi baradushika ko baraturaba. Hamaze kuba gusenga mbona iminsi iri kwiriyongerako yanda iracarimo. Ariko kwa muganga ndibuka ko bari barambwiye ati kuko ngaha tumaze gushika hano muri Amerika iyi ya Pierre yarigira 4. Urumva ko hariho 3 byankiye ngaha. Izindi 4 byari byankiye hari muri Afrika. Rero bari barambwiye ati ibipimo byose twapimye yaba wewe yaba umugabo wa byose biri normal. Abana bawe duhora tubona inda zivuyemwo baba bari normal. Utavuga ati na abana nyine bitari gukunda ko bashobora kugusurviva canke bafite ibindi bibazo. Ati rero ico tuzokora ubu ni watwarinda ukarenza 13 semaines tuzokugirira cerclage. Ariko ya cerclage mwibuke ko navuze ko hari iyo bari bangiriye kundigira 3.
muri Afrika. Yes. Nyine babimbwiye navuga ati serikaje kuyigira ni kimwe kuko nari mfise iyindi experience ndavuga ati ego barayigize hama biranka biciye bibukundi nico bavuga ati nico kintu conyene tubona gisigaye kuko ibindi byose twari kubavura tubona mwega ata kibazo na kimwe mufise. Iyo serikaje rero bavuga ati nico gisigaye mugabo ni choice yanyu. Urumva koko baraguhitisha mu ntibagufata ku nguvu. Mwumvise bikunda tuzoca tuyigira. Mugabo uwo muganga yari yankurikiranye kuri izo nda zitatu za mbere hano yari yavuze ati jewe ivyo vya serikaje no gukurikirana abantu bafite serikaje aha ku bitari wacu navyo tubwira tuduca tubarefera ahantu hari ababikora bafitemo experience. Aca rero aratutransfera tuca tugenda ku bindi bitaro barabanza ico gihe yandungitse nyene ndi muri bwa buribwe baravuga ati uko biri kose ntiharagera kandi niyo haba hageze umeze uko ntaco twari gukora mugabo subira muhira ni washikana 13 semaines tuzoca tubikora. Urumva ico gihe nari kuri 8 semaines nta waraze urumva hagati ya 13 semaines na 8 semaines 5 semaines sinkeya. Izo 5 semaines turazirindira tubona zikwiye turagenda barabanza baragira ecography kugira barabe ko urumva imbere yo kubigira babanza kuraba neza ko bimeze neza badapfa kugira hari ivyamaze kwanka babona byose bimeze neza baca baranshira kuri appointment ndagenda barayigira bahije kuyikora barasubira bararaba babona nyene umwana mu nda ameze neza nanje meze neza hama ndataha. Naguciriye mwedu muri ico gihe cyose wagumana uburibwe muri ico gihe cyose wararibwa ubwo buribwe warabugumana? Oya bwaraheze kuko ico gihe uwo munsi mfatwa no kuribwa ndika ko hari kuwa kane ico gihe ndabwira ko byatanguye ngira nje ku kazi. Uwo munsi wa kane bwari uburibwe buteye ubwoba butagira uko bungana. Kuwa gatanu bigumuko vyagiye guhera kuwa gatanu ku mugoroba. Ego yo biyindi ntahe tuvuze ko byaciye kuko twosanga ari ikindi kiganiro tugiyemo. Kuwa gatanu niho byaciye bihagarara. Ariko nagira ntanga umusho gatoyi baramubwiye serikaje ariko kugira ngo ubwo bare buhere n'umuntu yadusengeye. Ego n'amasengesho yatumye ubare buhera. Ego baramutse message gusa y'amasengesho hama ubwo nyene kwa kundi bitubwira ngo umuyaga n'ikiyaga ngo birumvira Yesu. Byacurese ishe kujya nyene ndibuka hari mu masaa 5 y'ijoro umuntu adusengera ubwo nyene ubare buca burahera nta muti wo kwa muganga bamuhaye kugira ngo ubare buhere n'amasengesho yatumye byose bihagarara. Amen. Ego amen. Eko barageze serikaje kumbura iyo bayigira ubare bugihari ntibiba byaragenze uko. Ni Imana yatumye ico cyago uwo muyaga n'ico kiyaga bihunga mu izina rya Yesu. Amen. Ego ariko kandi igihe cyose isaha yose yarengako twaraharura turarenza ya 13 14 20 30 umva umunsi wose urenze cyari gitangaza. Amen. Ego hama turabona amasumi 36 twashima Imana uko bukeye uko bwiye tubona ibintu bikimeze isaha yose twashima Imana uko tugiye muri appointment tugasanga bimeze neza. Ariko kwa muganga bavuga ati asha ni high risk ku buryo urumva ubufise nyene n'umuganga wawe nyene urumva nyene wa high risk. Urumva nyene unashitse urumva kumva ngo ni high risk urumva uvuga ati jewe nyene inda yanje nyene urumva si nk'abandi nyene. Ariko kwa muganga bari bamaze kutumenya. Yego kwa muganga no kuri Imana ibahezagire kuko Imana yarabakoresheje aho hantu umuganga wa mbere yadutransfeye by'ukuri twahasanze Imana yatwitangiye imbere mu baganga by'ukuri yarabakoresheje gushika ku munota wa nyuma kuko nabo baravuga ati uyu muntu reka tugerageze by'ukuri turabe kuko urumva babona
story yawe niki canke nuriya muganga yakurungitse nawe aba yarababwiye ati nuko warashikanye amezi 9 eheko ariko narayashikanye nyene nta minsi myinshi yarenzeko kuko naho nyine nayashikanye ikigera ku mezi 8 umwana yarahatswe kuvuka atageze hagarutse uburibwe bumeze nka bumwe nagira kunda y'amezi 2 ubwo buribwe buje ariko ico gihe hoho kubera naciye nja kwa muganga barambwira yuko harimo n'igise bariko bararaba kuri screen barambwira ati urafise ama contraction ndabanza ndahaguma bavuga ati nivyabandanya uko tuca tumureka avuke uko biri kose turamureka avuke n'umwana ashobora hataragera turashobora kumukipinga ngaha akabaho akamera neza hama rero umugabo haragera igihe byabise birahagarara bihagaze baca bavuga ati ko byahagaze Imana ishimwe reka tukure kutahe urindira iminsi kwire kubera ya cerclage bagira urumva hariho iminsi bari bambwiye ati ukwije 36 semaines haba hageze ko ivayo tukurayo twatunyuzi ico gihe rero narakigezeko hama hageze candagenda nyene baradukurayo badukuyeyo haraciye badukuye ari jeudi ndavyibuka ku munsi wa 4 camvyara ku munsi wa 2 urumva haraciye iminsi ndabasabye mumbwire uwo munsi wo kuvuka kwa bebe wari umunsi umeze gute ubwa mbere nta bantu benshi bari babizi abatubona aho dusengera nibo bari bazi ko dufise twiteze ikibondo abo dusenga n'abo dukorana canke abo duhurira mu bindi bintu famiye vy'ukuri ariko harageze igihe barabitahura kuko urabona famiye dufise abo tuvukana hariya abavyeyi nivyo jabe wanje ntabagihari mugashira bafise abavyeyi bari babizi ariko haragera igihe bakavuga ati none nyene twereke basi n'ifoto ariko nta foto bigeze babona barifotoza tukabika twavugira ati nimuvyizere n'ibyo ngo none nyene ngo umeze gute nyene ngo ndafise inda ngo twereke ifoto ingene umeze ufise inda nkavuga no yanikuri ni murindire ifoto irahari nzobere kuko nari meze mfise inda umwana yapfutse ni iki cagutera kubinyegeza kubera ivyo twahuye navyo ivyo twahuye navyo nkuko isheri yigeze kubivuga urumva ko ni kenshi by'ukuri twanezerwa tukabwira abantu turiteze kuronka ikibondo urumva wamaze kubibwira abantu ukaca wisanga ugeze ahantu usubira inyuma kubwira abantu ngo vyanse urumva by'ukuri twarumva yuko ico tutakishaka ko kitubako mugabo kameme nk'abantu bakwegereye mu muryango twarabibabwira yego umusavuka hari ku munsi wa mbere twari dufise rendez-vous yo kuraba bagira ama rendez-vous menshi turagenda nyine muri rendez-vous sanzwe baraba nyine umutima w'umwana utera dushitse kwa muganga bona ati umutima urihuta cane wa bebe yego nari nafashwe n'akagripe gatoyi nyene yego mwijoro bucanja kuko sorry ndaguciriye kuko urumva ko cerclage bakuyeyo ari kwa 4 muri weekend urumva Jeff Jamana arumva ati mana naguma mbwira n'umuganga none birakunda ko uwo munsi nyene camvyara ngo yango bivana n'abantu ngo ari uca vyara ubwo nyene ngo hari n'uburenza meme ngo 2 weeks aho nkavuga nukuri je uko numva ata 2 weeks norenza ko nari ndushe kandi narumva umenga sije nzobona ndavyaye urumva byari nk'indoto muri jewe tuca turataha twatasha ari kuwa 5 bayikuye kuwa 4 tutaha kuwa 5 kuwa 6 no kuwa Mungu asha ndibuka ko twagomye dutambuka turazunguruka n'amaguru tukaja mu masoko dutambuka mu mamore dutambuka kugira basi twumve kwibise vyoza mvyare ariko nyine ntivyaje mugabo kubera bankurikirana cyane nari mfise indi appointment kwa mbere niyo rero twagiyemwo mugabo tuyijamwe naraye ndakorora umenga ngira mfatwe na grippe canke inkorora sindi vyari ivyo nagiye nyene ntabwo nagiye ku bitaro nagiye kuri clinique aho muganga wanje akorera
hama bagira bya bipimo bagira nyene bama bagira nyene imisi yose bacavuga ati umwana wawe umutima wawe uri hejuru ariko uriruka cyane, acavuga ati rero ntutaha cenda kurungika ku bitaro. Sinari nzi ko nza kuvyara uwo munsi, ariko tukiva muhira ndibuka ko basha nagiye nkaho umenga ndibuka ko shire yambwiye ngo wowe ngugiye nk'umuntu adahava garuka, kuko narabanje ndafata ivarize byose ndaraba ko bikwiye yo kujana kwa muganga, ndagira isuku mu nzu. Shire ndamubwira nkerega nturashobora gusanga hagize umuntu aza kudutorera ibintu tutagarutse, reka dusige ibintu byose bimeze neza tunabishire ku rutonde ku buryo nihagira umuntu aza kubitora tumubwira ati genda uterure uzane. Ndavyegeranya byose ndabigira neza, tugiye kwa muganga bica bigenda uko nyene. Muganga acavuga ati kubera umwana ameze uko banza ugende kwa muganga n'imiburiburi bamare nk'amasaha 2 barabe ko umutima mu bitaro umutima turabe bisubiye kumera neza turareka habanze hiyongere ku yindi misi. Mugabo tuja mu bitaro biguma biduga, umwana nyene urumva kubera jewe nari nagize ako ka infection ka grippe nivyo byamugize ko nawe bituma bimugira ko ingaruka nawe ntiyamererwa neza. Hanyuma rero bica biva ngaho hacatangura kuzamwo n'uducontraction dukeya, bakavuga ati raba harimwo n'igisi. Turavuga ati bwa bundi duhava tudataha, bavuga ati bigumye uko ntimuza gutaha. Hanyuma rero haragira igihe umenga barambwiye ko nakora itanguye kwidirata. Yego mugabo ukore imaze kwidirata igera kuri 4 mugabo biranka kwiharenga. Mugabo itaharenze wa mwana nawe urumva umwana yari muri danje kuko ukuntu umutima we watera yashobora no kuvuka yarushe akagira n'izindi ngorane. Baravuga ati rero kubera umwana bimeze uko duhava tugutera umuti wo kongereza ibise kugira ngo umwana avuke. Hanyuma imbere yaho bari barambwiye ko umwana ari munini, ndavuga none ko ari umwana munini niyo miti niki ntibihava bituma nyene umwana naruha akoshuma ikagorana. Mugabo bakavuga ngo reka ngo tuvugane, urumva haba ari umuganga ari kwizamu, muganga nawe nari namusivye hariya kuri clinique, avuga ati reka turavugana n'umuganga wawe twumva ico afata. Haragira igihe rero barambwira ko umuganga avuze yuko kubera umwana urumva yari yamaze kuruha, bavuga ati nitugutera umuti wo kukongereza ibise bijya navyo birashobora gutuma umwana aruha gusumba. Ati rero ubanza urindire ntihagire ico ufungura canke unwe, turashobora kukugirira cesarienne. Canguma ngaho hariyongera ko yandi masaha, haragira igihe umuganga arafata decision avuga ati uko biri kose uno munsi utaha, uno munsi uravyara kandi turakugirira cesarienne. Urumva twege twari ngaho kwa muganga tuca turaronderanya n'umuntu w'umugenzi, turamubwira agende muhira tuzanire vya bibi kumwe nyene twasiga tubiteguye. Turamubwira ati uca ugenda hana urabona ibintu uca ubizana. Aca aragenda, nanje urumva nyene nari nezerewe, mugo urumva uranezerwa ukagira na stress ukaba nervous urumva byose. Tuca turagenda muri baca barantegura nyene, wa muganga urumva siho yarara caraza, baca barantwara muri bloke. Ego sheri nawe baramutegura kugira mperekeze muri bloke. Tuca turagenda, vy'ukuri numva umenga si jewe kuko navuga ati none ahanyene uyu munsi ndaza kubona umwana avuye muri jewe. Nkiyumvira mbega aza kuba ari umwana ameze gute, azoba ari umwana muzima nk'abandi kuko urumva nyene umuntu yari afise igishika n'igihe aba cyo kubona nawe abaye umumama canke abaye umupapa. Noneho rero baragira cesarienne, ndibuka ko umwana aravuka vy'ukuri. Ego Imana yari yampaye umuganga akijijwe, umuganga yizera Imana. Nawe nyene igihe cyose tugiye muri appointment yaratubona akavuga ngo God is good, kuko yaravuga tuyu muntu, kuko nawe nyene yavuga ati sinzi reka tugerageze. Hageze umunsi wo kuvyara muri bloke araza aransanga aho ndyamye, arandaba arambaza kuko twari twamaze vraiment yari yamaze ku kese yacu yari yayifashe ku by'ukuri Imana yaramukoresheje. Hageze ko mbyara nyene imbere yuko batangura nyene operation, araza arandaba arambaza ngo umva gute, ngo urumva ubwoba. Ca ndamubwira ntoya ntabwo banumva.
ca ndamubwira nti no, ca ndamubwira nti I am in good hands. Nawe acambwira ngo no, ngo you are in God hands. Nawe ati ndi mu maboko meza, navuga toya uri mu maboko y'Imana. Numva noneho ansubijemwe ndavuga ati noneho muganga aransumbije ukwizera, kuko jewe nameze nkaho umenga niwe ngiye gushira ku icizere gose. Ndambwira ati I am in good hand, ngo no, ngo uri in God hand. Nca numva none harangaruye camvuga ati numva noneho ndatsinzwe. Nza mbona nyene basha mu minota mikeyi, nibaza ko atani saha yakwiye. Minota 20. Nza numva umwana araritse. Umwana araritse icyo twakoze natwe twaciye turira, rumva nta kumbwira ngo umuntu yari kubyagira. Hanyuma rero umwana arize kubera kwa kuntu yari yavutse arushe, ya masaha yamara umutima we utari stable, baca barabanza baramujana baramushiramwo oxygene, ku buryo n'abantu nyene abantu twaciye namaze kwibaruka vraiment twaciye kuko jewe bari bandembeje vraiment nk'abo tuvukana bari bandembeje, nurabyara nuragira gute saba cesarienne gira gute, urumva kuko baguma bakurikirana byose uko bimeze, urumva bari umva nabo nyine ngira ntibaryama. Hari n'uwambwiye ati jewe naraje telefone nguma ndindiriye ifoto ati noneho mugabo ndasinzira, urumva mu nyuma ijoro twavyendebuka ko hari umukuru wanje yavuze ati jewe navyutse no kubasengera sinamenya ko yavyaye nkiriko ndasenga. Hanyuma rero kubera atavye telefone yavyutse gusenga mw'ijoro, natwe twari twavyaye mu masaa 10. Urumva hari mw'ijoro, iryo joro nawe aravyuka arasenga, aja kuraba telefone bwarakeye asanga amafoto bwayo yaje. Nukuri nabonye ni bari bafise umutwaro, bari barushe. Ego wabaye umunezero utagira uko ungana. Umwana hageze gutaha ndibuka ijoro bamuduha sheri ntiyaryamye. Yaraye ahagaze hejuru. Arabaje urumva nta kundi je nariko bigira kuko urumva nanje narikwaye kubera seviyene niki, mugabo yaraye ahagaze hejuru y'agatanda k'umwana. Uko nikanguye ngasanga aracahagaze haha. Nkaho umenga nawe ntariko aravyumva. Akaguma ahagaze amuraba nkamubwira sheri ryama n'ukuri ngo akambaza sheri aha nyene ubu nuwe wacu ngo hanyene ubwo tuzomutaha. Ego urumva byari ibintu nyene bisize nyene ubwenge nyene uravyumva. Pierre wari wumva umerewe gute? Imana yadukoreye ikomere irahindura ubuzima bwacu. Amen. Kuko ni ikintu twarindiriye igihe kinini. Naho ndamubwira Sheriti none ubwene n'umwana we wacu. Ego aho umva bari bamukuye muri kuveza bamuzanye, turagenda kumuraba, yaramaze iminsi 2 muri kuveza. Tugenda kumuraba, ngo ndi ku munsi wa nyuma twavuze ati kameme twaragenda tukamusengera. Ego twasama mwana turagukunda. Mu wundi munsi turamara umwanya munini, turabwira ati mukabona ibyo mukumura mukurira byaheze, ntimurindire ejo mu gitondo muce mumuzana. Zatubona umunsi umwe hari kuwa gatatu mw'ijoro bamuzanye mu masaa 5. N'uwo munsi ntaraye ntasinziriye kuko sheri ntashobora ngo amwiteho. Ndamwitaho by'ukuri mbwira ati ngo nuwigira amatoya umwana yaje neza kumubera amaso by'ukuri. Wabaye umunezero umuntu arashobora ngo asigure ni igikorwa Imana yakoze. Amen. Kandi byaratwibagije umubabaro twagize. Ntitwasubiye kwibuka yamarira twarize, ntitwasubiye kwibuka babandi twabura. By'ukuri yaje ari inyishu by'ukuri itwibagiza ibyo twahuye nabyo byose. Amen. Turamunezerewe cyane, ni umukobwa mwiza. Atekereje kandi by'ukuri yatwiba Imana yaraduhojeje umubabaro wose twagize. Tutaje twara dutaha twifumbereje, ndibwa ko twahagaze ahantu mu bitaro gati by'ukuri aha dushiye mu muryango munini dufise ikibondo karemwa hora muca inyuma hariya inyuma hariya muri backyard hariya tubaza nkahagarika mu muduga nkaca namwiyandaza bukebwe tukaja mu muduga nkamwandaza gushika mu nzu nkagwaza aho ico gihe twatashe
twifotoza niba ko twafashe hari ibitaro twari turimwo nibwo ati hano hantu dusiganikiye butocu ko twari muri bino bitaro ariko usanga kuri muri lobby hariho isinye ibitabo mwibarukiyemwo turifotoza hama turataha muhira uwo munezero uwo munsi turonka ikibondo maze gupostinga ko twari twibunge twaronse ikibondo amatelefone yavuye ahantu hose umva bamwe bakandika abandi bagahamagara umwana akarira kumuhindurira byose umva nyine birabaye bana byinshi abantu bose by'ukuri twarabonye by'ukuri ko imiryango yarishashaye ikibondo nkuko natwe tugishashaye abo dusengana abadusengeye bari hafi n'abari kure by'ukuri twarabonye by'ukuri ko bari banezerewe umwana wacu hama karakwiza amezi 3 n'umunezero ubuzima bwarahindutse byose byarahindutse yego by'ukuri ubuzima bwarahindutse kandi tubishimira Imana cyane ego byarahindutse Mana nukuri Imana ihabwa icubahiro ndayishima kuko Imana izi guhoza kandi ihemba neza turi mu mpera y'ikiganiro ariko nashaka muri warubizi twamatugira iminota 5 mpabashitsi banje kugira baganirize abantu baturaba hariho abantu n'umunsi bavuga ati ngira nje kubaka kandi bavuga ati bice bishika bikunda nkuko wavuze ati bashobora no kuzisamira imbere y'umuryango hariho abandi bashobora kuba bari muri iki kigeragezo uru rugendo mwaciyemo bafise n'imyaka irengeje vraiment iyo mwari mu mazi nashaka muganire nabo sinzi icyo mubabwira muvugane nabo karibu murakoze cyane ni ikintu gitoroshe ariko nagere mbwire imisura n'inkumi iteze kubaho gwabo ni urugendo umuntu aba atanguye igihe umuntu ari imbere y'amategeko imbere mu ngoro y'Imana aremera ati tuzobana nzokwihanganira muri byose ni byiza ko umuntu agumana rya sezerano rimwe yemera akarigumana kenshi umuntu aba yiteze ko bizoca biba byiza gusa bizokuma umwana acaboneka atayibazo bizoba mu rugo hashobora kuba n'ibitameze neza gumana rya sezerano wemera nzokwihanganira nzogukunda muri byose icyo ni cyambere kugumana isezerano no kwemera ko hashobora kuza ibyiza kandi hakaza n'ibibi kandi mugakomera hama kubiteze ku ariko baraca mu byo twaciye ko muri batarabona n'ikoroka canke byambe bikorera abagendera ngo byatugendeye umuntu akomere hariho Imana ihindura ibihe uno munsi ushobora kugura ko hararo ati ndiko ndakura bikubira imyaka irikiraje imbere ariko turana mu ijambo ry'Imana abaronse abana imyaka imaze kwegera imbere naho umwana atoboneka mubane muri umwe nkuko Imana yadukomereje tugafatana ukuboko tukabandanya ego mubane muri umwe mukundana mwitwararikana icyo ni ikintu gikomeye cyane ariko icyo nabonye nta cyabagerageje nkuko ijambo ry'Imana ritubwira kitaca umuntu ashobora kugira ngo yihanganire iruhande n'ibitugerageza Imana ishobora kubacira icyanzo mugasohoka muri iyo situation murimo nkuko natwe byatugendeye rero muri byose nk'abana b'Imana nk'abizera ijambo ry'Imana turizera ko by'ukuri ku bakunda Imana bifataniriza mu kutuzanira ibyiza abahamagaye nk'uko Imana igomba bakomere babandanye mu urufunguruzo nuko abantu baba ari bamwe ni mube umwe mugende kubaka urugo muri umwe ibyo bizobashoboza kugira ngo ibyoza bitoroshe mufatane ukuboko mubandanye musohoke muri iyo situation amahoro mu rugo n'urugendo kandi ubwo rugendo umuntu ashobozwa n'Imana abantu baba bahuye bakuze umwe afise aho yakuriye undi afise aho yakuriye
ariko kimwe ni uko abantu babaye umwe birabashoboza kugira ngo bagire kure. Ntera intege abako badukurikira, ego bahuwe n'ibyo twahuwe navyo canke batabona n'ikoroka, babandanye bizera Imana, babumwe, Imana izobahindurira ibihe by'ukuri. Imana ibahezagire. Karibu Eduige, arico se ubwira abantu minota 5. Ego mukorangiza nagira mbwire abariko baradukurikira ingene umuntu yokwifata mu gihe ahuye nk'ikibazo nk'iki, kuko ni ikibazo twaciyemwo kidutera kumenya uko dushobora gufasha abandi duhereye ku bariko baritegurira kubaka. Umuntu akamenya ko ntawe tuvyipfurije ariko bishobora gushika. Umuntu akamenya ko icambere nubwo vyoba biruko, urugendo rwo kubana mu rugo rubandanya, mukaguma muri umwe, mukaguma mufatanya amaboko, mukaguma mushigikiranye vy'ukuri, kuko Imana irakunda ingo. Nubwo hoba hariho n'abandi batararonka ikibondo, nabo nyene bamenye ko Imana ibakunda kandi bamenye yuko Imana izobagirira neza, ariko no muri uko kurindira habeho rwa rukundo rudahagaze ku bana, rudafatiye ko umuntu yavyaye, aho nta rukundo rwoba rurimwo, kuko umuntu mugihura muhora ata mwana afise, abana ni inyongera Imana izibongera muri rwa rukundo. Rwa rukundo rukagumaho, abana babonetse naho urumva bica biba vyiza cane bikaryoha. Bataraboneka naho canke batabonetse, urukundo rukamaho, urukundo rukagumaho. Ego, Yesu abahezagire. Amen. Nashaka musengere. Ndamaze kubona abantu benshi batwandikira iyo abantu baciye kuri WARUBIZI bariko barashinga intaya akavuga ati nanje muzonsengere. Nashaka ntangi opportunité, ndazi yuko iyo Imana igucishije mu kigeragezo hariho amavuta kanaka winjiramwo kandi iguha. Nukuri nashaka musengera abantu bariko baraca muri ibi bintu, muri iki gikombe ntabwo coroshe. Turamaze kubona abo vyananiye abantu, ni kubera tutayoza, ariko hariho n'abandi biyahura. Hari ibintu byinshi biba bihari byica umuntu iyo ngorane ishitse. Nashaka mu basengere. Karibu. Yego, kadusenga Imana. Turagukengurukiye Mwami wacu Yesu, wadushoboje ukaduha kugenda muri urugendo rwo kurindira ikibondo, ukaduhindurira ibihe. Turazi ko tutari twenyene, turi muri urugendo rwo kubura twaciyemwo, ako turasengeye bene data kumbure batarabona n'ikoroka, barindiriye igihe kinini, barindiriye ko ubahindurira ibihe. Ntituzi aho vyugariye, mugo turazi ko uri Imana ihindura ibihe. Turasenze mu izina ryawe ugera Yesu Kristo, tuvuga duti wowe uhishura ivyikinze, ibigizwe ibanga ukabishira habona, ushira habona aho vyugariye, kugira ngo ino miryango iri mu marira, ino miryango iri inyegeje, irembejwe n'imiryango yabo iyo baje kubakamwo canke iyo bagiyemwo, by'ukuri ubahindura ibihe muri rya zina ryawe ugera. Twarabonye kuri Imana ihindura amateka. Turabasengeye abari hafi n'abari kure, ubahindura ibihe muri rya zina ryawe ugera. Nk'uko waduhojeje, nk'uko waduhinduriye ibihe, nk'uko waduhaye umunezero, ubibuke muri rya zina ryawe ugera Yesu Kristo. N'abagiye kubaka izabo biteze, ego Mwami, ibibondo, guhindurwa ibihe, urabaha kwinjira muri rino sezerano mu bushobozi bwawe no mu nkomezi zawe. Ni muri rya zina ryawe ya Yesu Kristo dusenze. Amen. 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 Nukuri mwakoze.
ndabashimiye kuza kubana natwe mu kiganiro wari ubizi. Abantu batabizi, uyu muryango waje gushinga intahe ko n'umuhigo bari barahize. Rero ndabashimiye n'ukuri, mwumve yuko ndashima Imana ku bwanyu, kandi Imana ishimwe yuko ari Imana yishura hageze. Isaha y'Imana niyo sahayo. Ego rero Imana ibandanye bahezagira. Pierre turamukunda kandi turashima Imana kubwiwe. Ego kaze, kandi ikindi gihe Imana niyasura kubahezagira kuko bizoba. Amen. Murakoze cyane. Imana yaduhinduriye ibihe, mwakoze kuduha uno mwanya wanyu. Twabwiye Imana no duha ikibondo so gushingira intahe. Amen. Turashima Imana ko Imana yadushoboje kugira ngo tuvuge dushitse isezerano. Amen. Ni Imana yadushoboje, nihabwe icubahiro. Amen. Thank you so much. Ego abantu bose twabanye mu kiganiro, bantu b'Imana, Imana irakora, Imana irakomeye, nta kinanira Imana. Mwumvise Imana yakore ibyo yakoze mu muryango kwa Pierre na Eduige, n'ukuri ni ibintu bikomeye. Mwumvise je ikintu cantangaje ni ingene yashikirwa n'ivyago, ariko umugabo akagenda akamushira ishugwe, akamushira igitenge, uko byari bimeze kose. Abantu b'Imana, ni rya jambo rivuga ngo dushime mu bibi no mu vyiza, kandi nukuri yarasapotinze umugore wiwe. Ni kwa kundi turahira ku bantu bamaze kubaka, barazi ko bemera ati mu bibi no mu vyiza tuzokwama turi uku dufatanye dufashanya. Nukuri iki kiganiro ndasavye Imana nukuri kizokore ku bantu benshi, kandi nditeze intahe nyinshi z'ibintu bizova muri iki kiganiro. Nagira nshimira abantu bose badukurikiranye. Imana ibahezagire. Abantu bazodukurikirana, mutwandikire, mutubwire. Ndazi maze imisi mbona abantu batwandikira ngo natwe ni mudusengere. Nukuri iyo mutwandikiye turabasengera. Ego kandi hari nimero ibiri hasi ica musi y'ikiganiro, murashobora no kubandanya mwandika kuri iyo nimero. Tuzobarondera amba muba mukeneye abantu muvugana. Rero nagira ndabashimire, murakoze kwama muraba ikiganiro wari ubizi. Please genda mugire subscribe, share, like, gira notification uyigire on, kugira ikiganiro wari ubizi kigiye ko nukuri mukironke vuba kandi kwisaha. Aha dukorera ni mu ishengero rya Christ Life Center riri muri Phoenix. Abantu hari amaprograme atandukanye, turaterana iminsi yose kwa gatanu kuva 8 PM gushika midnight. Kaze tubane, tuba dufise live, murashobora kuyikurikirana. Ni ngaha nyene turabira ikiganiro wari ubizi ku munsi w'Imana. Turaterana iminsi yose kuva 10:30 gushika 1 PM. So kaze tuzobane. Abantu badutegurira ano mashusho nama nababwiye yuko arabizigirwa ni Liani Media. Please mubarondere, abamaze kubarondera ndazi yuko mumaze kubona ibikorwa vyabo vyiza. Rero Imana ibahezagire. Jewe nateguye kino kiganiro, nitwa Darlene Irakoze. Bye bye, God bless you. WARUBIZI.